ni mu masaha yo mu gitondo ni mu ntara ya Muyinga komine Mwakiro zone n'ikiyanza umutumba Musenga. Aha niho umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe mu ncamake y'igifaransa ugira utangurire ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abishwe mu mwaka w'1972. Abari baje muri ico gikorwa bakiriwe n'imbyino z'abakenyezi hamwe n'abigeme baho nyene. Bravo rero babitweretse naho twaza muri 2018 naco gituma n'igihe naza gusubira kuraba ko bikiriho naza ndahazi neza ibi bibiri ikinya nico ngira nca kubereka hajya sinari nashitse ngo ndabirabe mugo naravye biriya bitandatu rero ikimura kibonye ko kingana reka tugende kuri ico kindi cyo ngaho. Imbere y'ibikorwa nyezina bahereje Imana agasabisho data na mwana mutima mweranda amen. Mukama Yesu udukundire dusubiye tuzirikane amajambo abwiye abatuma baruti ndabahaye amahoro sindayabahaye nkuko abisi bayatanga. Uyu mutama avuga ko mu gihe cy'umwaka w'1972 ngo yarakuze mbere ngo ari mu bahora bahabwa akazi ko kwimba ibinogo byo gutamwo abicwa muri uyo mwaka. Ni Simon Sema ko musozi wa Musenga turashitse hano turahabona ibinogo ko turabona bimwe by'imbwe abantu barimo turabona n'ibindi birimo abantu ngo twiganira ibintu bigene byagenze. Rero cyo novuga urabona bwa mbere barabanje batwimbisha biriya muvuye kwa hariya hirya amareba babitwimbije bakatubwira ngo nibyo abasoda ngo barota kuza ngo kugiramwo amanebo ngo bararira ngo bumwe bw'imureri ngo guhava ngo buza ngo gutera igihugu. Imureri nabwo rero urumva bari twebwe abahutu. Hanyuma rero biriya byimbwe amarero niho rero baza hari mu 71 naho twatangura kwimba biriya 72 baca baza kurobanura bantuzeye abarimu bigisha ino babatwara babica tutamenye baje 73 niho bazana nabo kuza kubatangaho. Ibibazo rero jewe nabibonye kuko ndabizi neza nabyiganye ndabivuga nibyo rero jewe ndabizi. Ego amakuru mwari mufise cyangwa ko mwebwe mubona biriko biraba mwumva ari biki bababwira ngo nibiki. Urumva bavuga ngo ni bwa bundi bw'imureri ngo baje kurarira ngo baroza kurarira ngo ngaha urumva rero kwari kuza guhonya rero na biriya binogo ega n'ikindi kiri muri paraki hafi kinini n'ibindi bibiri biri hariya mu mihana hariya umva hiyo ni bitanu. Iki rero baje kucimba mu nyuma bazanye abo bantu kuza kubatangaho. Mbega babatayo bamaze kubica canke babica bamaze kubashirayo? Bamwe babazana babatunatumye baza baraboroga baza barabavuza inyundo baca babazana ngaho bagaca batangaho. Mbega icyo kinogo ikinyini cimbwa n'abanyarwanda abasore b'abanyarwanda bari bavanye mu Rwanda baza kwimba ngaho kugira ngo baze gutamwo mwabo bantu. Aha hari amoko yose mugabo ni amoko amwe ubu nta n'umwe yabakomako. Hari ubwoko nyine bwo twitwa umwuga
urumva rero kwa kuhonyora rero ngo bahonyore abantu tube kandi baca bifatisha ati muri icyo gihe yuko bari kwica abantu b'abagabo n'abahungu n'abatamakazi bakuze abakobwa b'inkumi n'abagore bakiri bato bagaca babatwara iwabo kuza barabakuburira abandi bababyara ko abana babintuze abaja babo mwe byagenze gutubwira ngo mucike ku icumu uti kugira ngo mucike ku icumu byagenze gute urumva waremya nyene ukaba umuntu wabo nyene uzurapfukamanga nyene none wari wovyuhita aremye ugapfukamanga buke mpaka huba mwebwe muri musanzwe muri ntimwishwe ariko mwarabibona mwanavuze yuko ari mwe mwafashije kwimba ibi binogo byashitse gute namwe ntibabice nuko tatwica twarangabo nyene bamwe hariho wari ngaho twarabakorera urumva twarabakorera kugira ngo kadore abimenyesha naha bamwe ko murabivuga ubikori yari fungiwe muri ayo mapirizo n'uwa kabenyeti ka 30 bose babajyanyanije ngaho amatwara yakuvugiye uko mabyumvise cyane mabibonye abo bantu bagiye barafatwa bakabibera kicwa babasanga mu mazu yabo canke byagenda kugira ngo baronke babatwara ibinyuzo kwikomini ngo nivyo bagiye kubabwira ngabo bwa mbere bubu abo barimo ubwa mbere bubu natanguriye ko babakuba mu mihana aho baba bari mu mihana babatwara biro babanika umukuru w'uyo mugwi Petero Karaveri Ndayicariye nawe nyene niho yarari aha yasiguriye abari bahari ingene uyo mugwi uriko utunganya ico gikorwa mbere mu gihugu cyose murinze mushika ngaha muri komine Mwakiro ndizeye ko muza gutaha muvuga muti wa mugwi Severe uri ku kivi harahandi mwawubonye uri ku kivi mu zindi ntara ariko uyu munsi mwahishikiye muza kudushigikira mwongera muza kuraba ivyo tugeze ko ivyo twateguye kubereka aho tumaze gukorera kuva umwaka uheze n'uyu mwaka turimwo turakunda kwibutsa abarongoye intwaro abafise amabanga atandukanye y'igihugu ko ubu turiko turakorera ku makuba ku bwicanyi bwabaye mu gihugu mu 1972 tubivuga tutadidinganya kuko harabaho rashaka udukwegera mu 1988 abo nyene bakadukwegera mu 1993 twe tukavuga tuti imigere 10 bitereka uriko rarondera ukuri twashimye guhera ku 72 dukore hanyuma twaragisiguye neza mu namashinga amateka na nkengoza amateka tuvuga tuti nukugira turabe ko abakiriho bogenda tuganiriye ko ababikoze baba bakiriho tugenda tubumvirije duhejeje 72 tubonye tuti twagize intambwe tuje ku 88 duhejeje 88 tuje mu 93 umuntu azogukwegera hariya na hariya azoba ariko arakujuragiriza insiguro rero niyo kubarongoye imigambwe abanyagihugu twashimye gukorera ku 72 ubu niho tugeze kandi banyakubahwa aho tumaze guca duhereye mu Kamenge ahitwa isoko ya kera aho tumaze guca dusimbiye
mu Rusaka rwa Mwaro niryo 72, aho tumaze guca tugiye ku Ruvubu muri komine Shombo ya Karusi ibinogo 8 byo mu 72, duca turagaruka muri komine yitwa Giheta ya Gitega dutora ibinogo bitasanzwe ahitwa Mashitsi, ahitwa Nyabunyuvu, ahitwa Nyambeho, ahitwa Mutobo, aho hose ni kwibarare rimwe rijya riva Gitega rije Ngozi, turese Nyambeho ubugiye ibujumbura cyangwa ugiye Muramvya, aho hose ni mu 72. Ivyo byose tubimenya kubera abene gihugu. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene niho yarari, aha mbere akaba yasabye abanyagihugu baho kutagira ubwoba mu bikorwa by'umugwi severe kuko ngo ni ibikorwa byiza kandi by'igihugu. Arabuze urifuza kumenyaho uwawe yoba yaratawe cyane cyane iyo wabuze muri bene ubwo buryo. Bisigura rero ko atawogira ubwoba gukwereka umugwi severe aho bene ivyo bintu byabereye, kugira ngo abubu abaruko no munsi babimenye, bamenye bati harabaye igihe mu Burundi abarundi baracika inyamaswa, abarundi baramarana ndetse baricana, ivyo biteye ubwoba. Hama bamenye ikizira, bamenye ikizira. Nibi rero bene igihugu muri ngaha, ibi bikorwa ntihagire uwo biteranya, ntihagire uwo bisimba umutima, ni igikorwa cy'igihugu, ni igikorwa gisanzwe kandi ni igikorwa kiriko kiratwereka ibyabaye mu gihugu, maze ejo abahutu, abatutsi, abatwa bose bumve ko ari abarundi, kuko ibi byabaye ndemeza neza ko byahitanye abarundi bose, kuko turazi ko muri kino gihugu bwoko na bumwe butabuze, gusa hari ibihe usanga ibice na biriya hapfuye abacanke bariya, ariko ico twemeza rwose nuko uwapfuye wese ari umurundi kandi arafise ubuzima uburenganzira bwo kubaho. Turateye intege rero mu Gusevere, turateye intege abene igihugu bariko barawufasha, turateye intege na administration iriko irawufasha kugira ngo ukuri kubandanye kumenyekana mu Burundi bwacu, maze ibi tubona bibe kirazira muri bino bihe by'uno munsi. N'ahandi mukomere ku kivi, mukomere murondere n'ahandi, maze nimwaheza iki kiringo ca mbere c'72 mutandukire 8 n'umunani mubandanye 9 na 3. Muri ico gihe abarundi bose baheze bumve yuko umugwi severe uri ukorera abarundi, maze tukanarangiza rino jambo turemesha tunahoza imiryango yaburiye muri ubu bwicanyi. Ibyo mvikana ingene urundi kumwana kw'ishuri, ingene umukozi wa leta aja kurangura imirimo ukarindira ko ataha ariko akorera igihugu ugahebura. Ibyo bintu rero ntibizosubire kwa mu gihugu. Abarongoye igihugu, abajeje umutekano, twebwe duserukira bene igihugu twese twumve yuko umugera muri w'amacakubiri wagiye uzingamika iki gihugu utobandanya urandaranda, ahubwo uzimangane. Twese twumve ko turi bene mugabo umwe, tuje ku murundi w'iterambere, twumve ko hatica ubwoko, kuko habashaka kucabikwegera mu moko, kumbe abicanyi abakozi ibi usanga bwari ubutegetsi bubi. Ivyo navyo ni ibintu bitopfa bisubiriye. Ntushobora kuba abujejwe abo warujejwe akaba ari we uje imbere mu kubimbira ibinogo nk'ibi. Ni mugira amahoro n'umutima wo gusubiza hamwe. Murakoze.